Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu yanyu Shiramatsiko TV. Ni mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turayatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho abarundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD kubera amabi atandukanye ariko araba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru adushikiye yerekana ko abarundi bamaze kumera magabo, biteguye ko umwanya n'umwanya hagira akongera gukoma bahita bajya mu barabara bakamagana intwaro mbi, intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho abarundi sinzi bataye bakomoka bagahunga igihugu cabo c'amavukiro, abandi bakaba bavundiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abandi bakaba ariko baraturatura kubera ukuntu bariko baragenzerezwa nabi n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atantumbero nimwe afise yo gukura igihugu mu kaga kirimo. Benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ababaje kandi ateye ubwoba mutigeze mumenya. Hari umuryango wo ku mutumba wa Busoro muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba watewe mu ijoro ryo kwa 30 Ntwarante n'imbonerakure ziri kumwe n'abatumuzi bagirizwa uburozi. Izo mbonerakure zarabomoye umuryango, zirinjira zirakobagura uwo muryango, zishaka kuwusohora mu nzu, nabo birwanaho kugeza batabaje. Izo mbonerakure zica zirahunga, ariko benshi mu Barundi baravuga ko ibi byaraye bibaye biriko biraba ku miryango itari mike aho mu Burundi, ariko ari imbonekeza impfu nyinshi, ariko bikaboneka ko ziba zifiswemwo uruhara n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko CNDD-FDD atacibi itari gukorera abarundi. Ntawo bideha ko abarundi isinzi baguma batorwa ibiziga bariko bagandagurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nadine Nibigira agira ko amenyesha ko atagitangaza kirimwo mu bijanye n'umukenyuro mushasha kugandagura abantu, kuko byose biba byarateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nadine Nibigira avuga ko impfu ziriko ziribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi zose zateguwe na CNDD-FDD, kandi akamenyesha ko abarundi bariko barabibona kandi ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare abarundi bene wabo bariko barahura n'akaga gakomeye cane, aho ari akarwi gashaka gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko gashigikiwe n'abarundi isinzi babona ko igihugu c'u Burundi cyamaze kwinjira mu manga ikomeye cane. Amakuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe c'ubusabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru ibabaje kandi iteye ubwoba, yerekana ko mu Burundi ubutungane butagikora, ahubwo ko ubutungane ari ubw'abatwara igihugu c'u Burundi, kandi ko babukoresha mu nyungu zabo bwite, aho bapfunga uwo bashatse bagapfungura uwo bashatse, kandi bikaboneka neza ko byose ari byo bizingamitse ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi, kuko igihugu kitarimwo ubutungane nta kintu kimwe kigenda neza, kuko umwe wese araduka agakora icyo ashaka, ariko bikaboneka neza ko abashaka gutunganiriza abarundi cyangwa se kuvuga amagorwa y'abarundi aribo bariko barafatwa n'iyi ntwaro ya CNDD-FDD ikabafunga. Impahazwa umwaka urenga Emeline Sibomana amaze mu munyororo ni akamaramaza ku gihugu. Emeline Sibomana yari umunyamabanga wa EC Kristiwe ku Mushasha Igitega mu nama yakoreshejwe n'umushiranganje François Byarimana kwa 27/02
na 2023 Igitega Emeline Sibomana yari yamirije amabi akorerwa kuri Ese Christ Louis. Emeline yavuze ingene abanyeshuri babigeme biga kuri iryo shuri bashurashuzwa n'umuyobozi w'ishuri. Emeline yavuga ko uyu muyobozi yari yarihaye ibara kugeza aho ashira imatera mu biro byiwe. Imatera yoba yarakorerwa ko ubwo bubisha bwose. Umushiranganje François Habyarimana nta na kimwe yakoze uyu munsi kijanye no kukingira abigeme biga kuri Ese Christ Louis, nta no kwiyumvira kuja kuraba ko byukuri iyo matera iri mu biro by'umuyobozi w'ishuri. Ibyakurikiye kwabaye guhagarika Emeline Sibomana ngo yambitse ibara umuyobozi. Nta cakozwe kiboneka kijanye no gutohoza mu maguru masha ibyo Emeline yashize ahabona. Amasendika y'abigisha yarasemereye, amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yarasemereye, leta yagumye yica amatwi. Muri Ruheshi 2023 Emeline Sibomana yaciriwe na sentare nkuru ya Gitega gupfungwa imyaka 5 no gutanga indishi y'akababaro k'amafaranga miliyoni 5 ku muyobozi wa Ese Christ Louis. Emeline yarunguruje urubanza muri Kigarama 2023. Cour d'appel ya Gitega yarashize mu mwiherero urubanza rwa Emeline Sibomana. Kugeza ubu arindiriye ikizovamwo yarahebye. Uburundi butwarwa na leta yise mbyeyi ariko igahonyora abavugira abarundi ku mabi ari mu gihugu c'u Burundi. Ni leta ihonyora ikazibya umubyeyi atabariza abana, nyabuna ikama ikingira abavugwa mu mabi ndetse no mu bubisha butandukanye. Gupfunga Emeline Sibomana aho gutohoza neza maze abana babigeme bagakingirwa ni akamaramaza ku Burundi. Abazi Emeline Sibomana baratwandikiye ko azwi kuva kera nk'umukenyezi w'intwari yanka akarenganyo n'amanyanga. Ubutungane bwikubite agashi bureke kwama butamikwa ijambo n'abakomeye bahonyora inzirakarengane, kandi biraboneka neza ko muri abo bahonyora ubutungane kandi bahonyora inzirakarengane mu gihugu c'u Burundi harimwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abarundi batandukanye bagumya basemerera ariko ntagire ico akora. No kuvuga ko byose abyumva ariko akabyihoza, ariko we akabandanya guhenda abarundi ko bari muri leta mbyeyi, mu gihe benshi babona ko iyo leta atari mbyeyi bivanye n'amakosa amaze iminsi akorwa n'abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uganda hatowe ikiziga c'umugabo caratowe mu murima w'imyumbati kuri uyu wa gatandatu kwibarabara ry'indwi ku mutumba Kaburantwa muri komine Buganda mu ntara c'Ibitoki. Yaciye ahambwa ubwo nyene ku itegeko ry'abajejwe intwaro muri komine. Ico kiziga c'uwo mugabo y'imyaka ishika 50 catowe kuwa 30 Rusama 2024 hafi isaha 10 z'umuhingamo. Cabonywe ku metero ziri munsi ya 500 ku ruzi Rusizi rugabura Urundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubw'abashinga intahe ico kiziga cari gifise bikomere byinshi. Abarobyi nibo bakibonye ubwa mbere. Rimwe mu masoko yo mu giporisi rimenyesha ko yishwe amaguru yiwe n'amaboko yari abohanije gushika kw'izosi. Iryo soko nyine rumenyesha ko umuntu yoba yiciwe ahandi akazanwa ikiziga kiza gutabwa muri ico kibanza. Musitanteri wa komine Buganda yashitse kuri ico kibanza aremeza ayo makuru. Pamphile Hakizimana yategetse ko ico kiziga gihambwa ubwo nyine. Yasiguye ko yabikoze ubwo mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara zishobora kubatera, ariko benshi mu baharanira agateka kazina muntu ndetse n'abarundi bakabona ko byose biba byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba ari no mpamvu bahita babapfuba byihuse kugira ngo amatohoza ntagire ico aza kuvamo. Abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi barasaba ko habaha amatohoza yimbitse kugira ngo hafatwe abakora ubwicanye muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, ariko ikiboneka neza nuko nyine ibintu byamaze kuyangara, kandi ikiboneka nuko byose biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, byose nyine bikozwe ku kibi gikomeye cane ubu abarundi bariko barakorerwa
muri ino minsi aho abarundi sinzi batabaza bakavuga ko Imana yonyine ariyo ishobora kubatabara barabye ubuzima bubi barimo kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budashaka gukorera bene Burundi ahubwo akaba ari ubutegetsi buriko burabagirira nabi cane, ariko ibyo ngibyo biriko biraba mu gihe abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi babandanya kuvuga ko bashize Imana imbere, abandi nabo bakavuga ko Imana yituriye mu Burundi nk'uko Daniel Ndabirabe yavuze ko Imana yashinze icicaro mu Burundi, ariko bikaba bitabonwa n'abarundi isinzi babona ahubwo ko Burundi bwatewe na shetani kuko iri gukorera mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru kubera amabi ariko arakorwa n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imana yashinze cicaro mu Burundi Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka amenyesha abarundi bose ko Imana yashinze cicaro mu Burundi, kubw'ibyo ahamagarira abarundi bose gukuraho ibibi mu mitima yabo bakirinda kurenganya abandi. Ibi yabivuze mu gihe ariko yigisha ijambo ry'Imana mu ishengero ry'Urutare kuri uyu w'Imana uheze igenekerezo rya 31 Ntwarante 2024 ku munsi mukuru wa Pasika. Ndabirabe yahamagariye abarundi bose n'abaraho guhinduka bagakuraho ibibi byose bakirinda kurenganya kuko na Yesu yarabakunze urukundo rwinshi. Yagize ati iyi Pasika ni ukuri iduhindure ahantu hose no mu byo dukora byose. Umukuru w'igihugu ati muri 2040 tuzobe turi igihugu kigenga kikigaburira, ati muri 2060 tube igihugu giteye imbere. None uno munsi ati umwana w'Imana ati ndazukiye mu Burundi, ahandi nabyo nzi kubera sinzi uko bamwemera mugabo hano mu Burundi Imana yatubwiye ati n'ahandi niho nashinze icicaro. Ubw'ibyo rero ari kumwe natwe duhinduke rwose twirinde kurenganya abandi. Naho Ndabirabe avuga Imana yashinze icicaro mu Burundi no ku ntwaro ya CNDD ntihasiba gutorwa ibiziga by'abishwe, abarenganywa, abatotezwa, abahorwa ibyumviro bya politike. Ibyo bigaheza bigatuma benshi bibaza ko iyo Mana bavuga yoba atari Imana izwi by'ukuri y'urukundo, impuhwe, itanga amahoro, kuko yoyo itubwira ngo tubane neza n'abandi tugire urukundo, ariko ibyo CNDD-FDD ikora rwose birahabanye n'ukuri kandi biraboneka neza ko Imana yo mu ijuru atariyo CNDD-FDD isenga, ahubwo ko ifise iyindi Mana yayo isenga bivanye n'ibyo bariko barakorera abarundi, ndetse n'ikibi gikomeye cane kiriko kirabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatikanije kurongora igihugu c'u Burundi bari mu makosa akomeye cane, kandi ko bariko bariha ibara kubera ibikorwa bigayitse bamaze iminsi bakorera ku butaka bw'u Burundi. Inkuru mabaro kuri Nshimirimana Lionel yaraye agandaguwe bunyamaswa ku munsi wa Pasika 31 ukwezi kwa gatatu 2024. Ikiziga c'umuhisi catowe ku munsi wa mbere ku ruzi Nyamagarana aho bita mu Rusiga ni mu ntara c'Ibitoki komine Rugombo, akaba yarasanzwe aba kwibarabara rya 9 c'Ibitoki. W'umuhisi azwi ku mazina ya Nshimirimana yagandaguwe bunyamaswa. Urwo rupfu rwiwe rurateye amakenga. Uwo muhisi yoba yazize iki? Amakuru dukora mu bari bamwegereye bavuga ko rufitaniye isano ry'akazi bari bagizemwo amahiganwa, akaba ari we wenyine yaronse akazi mu bandi bose bari bahiganwe. Twagerageje kubaza abo bakoranye mu bisata byose byo kwakira impunzi, bose batubwira ko ata muntu bari bafitaniye ikibazo kandi nta n'imigambwe yagaragaramwo. Iyicwa ry'uwo muhisi rivugwamwo imbonerakure zo mu Cishemere zoba zahawe misiyo bafatikanije nabo ku rya munani bahawe amafaranga n'abo bahiganywe bakaba nyine bakoze ngo bubisha kubera ko yabatsinze. Turacagerageza kumenya abo baratanze ayo mahera yo kugandagura uwo muhisi yishwe bunyamwasa ahondaguwe ikintu gikomeye mu mutwe.
umuryango w'umuhisi usaba leta y'u Burundi gukurikirana iby'iryo gandagurwa. Nshimirimana Leon yari yubatse akaba asize umuryango w'umukenyezi n'umwana umwe. Umwe mu benegihugu yatwandikiye ubutumwa butangaje yagize ko abenegihugu duheze twicwa bunyamaswa leta izotwara bande. Umwenegihugu yatwandikiye ubutumwa bubabaje aho yatubajije koko niko abenegihugu bashize bicwa na CNDD-FDD leta izatwara bande. Izi ni inkuru zitandukanye zerekana ko mu Burundi harimwo ikibazo gikomeye cyane kandi zerekana ko mu Burundi Imana yonyine ariyo kubakingira kuko CNDD-FDD naho ibesha abarundi ko yashize Imana imbere ariko ntago yigeze ishira Imana imbere, ahubwo Imana ivuga bitandukanye n'iyo abarundi bavuga kuko Imana abarundi bazi ni Imana nyampuhwe kandi Imana itabara abari mu kaga. None CNDD-FDD kugira ngo itabare abari mu kaga ahubwo ibandanya kubashira mu kaga, aho ubu ngubu abarundi bariko baricwa umwanya ku mwanya. Amakuru menshi tuba turiko turabatohereza kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi mu kandi kanya kari buze n'andi makuru nanone azaba ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.